amashimo yose n'ayabona ugupfukamirwa mwami n'ukwawe ibyaremwe byose mwami bishima izina ryawe natwe abana bawe turavuze ngo ishimwe ryawe ishimwe yose ni ryawe Imana niyo yavuze ngo mpamagara nanje ndabitawa ndabereka ibihambaye ndabereka ivyikiza vy'amaso yanyu atari bwabone ivyo nivyo agomba kugukorera kaze nawe uri kure ntaco ingo muri iki ubugingo bwawe banze bwagahambaye imbere y'Imana wanze nawe umunyamasezerano Mana gukure mu gahinda hanyuze gukorera akantu gashasha wamaze kuba bana yavuze ngo abanje ndabazi nabanditse n'amazina ube nawe ngo ibitabo birazingururwa ariko ngo ikindi gitabo kirazingururwa utabonetse ko yanditswe muri ico gitabo andikisha izina ryawe muri iki gitabo cy'ubugingo andikisha kugira ngo wumve nawe ko wirata Imana utitaye ku majambo abantu bakubariye bakubwiye ngo nta kizova muracika intege ariko uyu munsi utumbere ahantu heza ho kwakira umwami Yesu ejo ni uzoba nawe uri muririmbyi hano uzoba uhagaze ngaha mpagaze uri kuratangaza icubahiro c'Imana kaze abakozi b'Imana muvyaguruke abakozi b'Imana muvyaguruke kugira ngo dusengere bano bantu bahisemo neza dusengere bano bantu bavuga ngo oya harigihe nuzuye agahinda harigihe nuzuye amubabaro harigihe nakoze ibyo ntari nkwiye gukora harigihe akanwa kanje narakavugishije ibyo ntari nkwiye kuvuga ariko uyu munsi byose birazimye Mana igomba kubizimya bya bindi byari guhanze kumwe bazimya puci migambi y'abarozi Mana igiye kuyizimya abakonikoni Mana igiye kuyizimya makikuze musenga Imana Yesu akuraba kugira ngo agukorera akantu gashasha arazi igihumaze imisi cumuko arazi ibihumaze imisi cumuko arabizi ibihe bimaze imisi bikugarije umva ibihe bimaze imisi bikugara vyose arabizi ngo amenye ko hari umuntu ajyamyeho kandi amaze igihe kirekire agwaye acaho aramuraba aramubaza ngo ugomba gukira mbega ugwaye umuntu akakubaza wewe nuca wishura akubaza ati wumva ugomba gukira wewe wokwishura gute ariko banda nikisoma ni gatanu hari yasiko yishuye yavuze ngo erega jewe ngaha byaracanganye abafisa babo iyo amazi azikurutse baraza bakaba amen ngo ariko Yesu araje kugutabara Yesu araje kugukorera akantu gashasha no kuri kwa Yesu agomba kugukorera atitaye aho uvuka igihe cyose baba yatamuna kugira ngo mpore Yesu araje kukubwira ngo mpore mwana wanje mpore araje kukubwira ngo mpore ndi kumwe nawe abanyumva muvuge ngo amina atitaye kunyishu yamwishuye amubwira tumva bandi amazi arazikuruka wewe yaciye amubwira nkumva igihe cyawe nawe kirashitse subira inganze mugenzi wawe uti nawe isaha iyi yawe ni isaha yo gutabagwa ni isaha yo kwirugwa ni igihe ni ikinyene cyo kugirirwa neza umwanya n'unyene wo kuzamurwa aca mubwira ati ntaco bitwaye nimba batakuravye nimba batagushigikiye jewe ndahishikiye ndaje kukuraba itangazo ryihuta yamubwiye ngo wowe ni wikoreye ikirago cawe witanga yazinzikiraga abantu bose bamubona bamwe bahora bamucako bamubona azingikiraga arigihira yamubwiye ngo ni wikorere ikirago cawe wigendere azingikiraga arigihira yo azingikiraga abantu bose babona bamwe ngo zinga ikirago cawe hari abantu bagiye kuzinga ibirago byabo batahe Imana bakure mu gahinda Imana bakure muri umubabaro bari Imana bakure muri aka gasuzuguro bari uva ngo wikorere ikirago cyawe bitaye Imana igiye kugira ko wikorere ukitahira ukagenda amahoro
nta mpamvu yo kwiriguribira mu mazi abandi bibiyemwo, nta mpamvu. Iwaje gukora vya bindi utarushoboye gukora. Haleluya. Reka ukizamuye ibiganza vyawe dusengane rino sengesho. Urisubire muvuge ngo mwami Yesu. Uvuge ngo mwami Yesu. Semerera gose uti mwami Yesu. Ndagushimiye kuri uno mugoroba. Ndaguha icubahiro kuri uno mugoroba. Mpimbaje izina ryawe. Kari wewe mucunguzi wenyene, kuko ari ubirema, kuko ari ubishitsa, kuko ari ubikora. None nciye bugufi imbere yawe, ubwa mbere nguhereza intege nke zanje n'ivyaha vyanje, ngo mbone guharigwa, izina ryanje ribe mu gitabo c'ubugingo. Ibyo Satani anyagiriza nabinyagiriza ukundi, ariko ngaragara nemewe imbere y'ijuru, kugira ngo ivyo ngomba byose bikomorerwe mu izina rya Yesu. Ndabisabye ndabyizeye mu izina rya Yesu. Amena. Amen. Tugiye kuba mu mwanya mwiza wo gusenga Imana. Hari ikintu gishasha Imana igiye gukora ku buzima bwawe.
Télévision Tanganyika. Télévision Tanganyika.